buzuza ububasha bwa mpwemu yera. Hari umunsi wa Pentekote, niho mpwemu yera yaza ku ntumwa. Abari bakoraniye i Yerusalemu buzuzwa ububasha bwa mpwemu yera. Ababonekera ibirimi zigabanganije nk'umuriro, bija kuri umwe kuko barindiriye iryo sezerano. Ababonekera ibirimi zigabanganije nk'umuriro, bija kuri umwe kuko barindiriye iryo sezerano. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga indimi nshya, kuko mpwemu abahaye kuzivuga, kuko mpwemu abahaye kuzivuga. Baca baratinyuka, bashingira intahe Yerusalemu. Baca baratinyuka, bashingira intahe bamaze kuzuzwa mpwemu. Baca baratinyuka, bashingira intahe abagabo n'abagore. Baca baratinyuka, bashingira intahe intumwa z'umwami Yesu. Baca baratinyuka, bashingira intahe Yesu. Petero umwe yihakana Yesu ari imbere y'inshoreke. Amaze kuzuzwa mpwemu yera, ntiyongeye gutinya Abayuda, aca ashingira intahe Yesu, aca ashingira intahe Yesu. Sitefano yari yuzuye uwo mpwemu, byamuhaye gutinyuka. Amaze kubabwira ibya Yesu, ntibongeye kumutega amatwi. Baca bamwicisha amabuye, baca bamwicisha amabuye.
gushinginaye abanyabyaha bakize niwuzure mwemu uronke ububasha niwuzure mwemu akuma rugoba niwuzure mwemu ushobore kunesha niwuzure mwemu kugira gushinginaye abanyabyaha bakize niwuzure mwemu kugira gushinginaye abanyabyaha bakize niwuzure mwemu kugira gushinginaye abanyabyaha